Inkuru wakinye warakinye inkuru yanywe n'icobero mukuru w'igihugu abakura ingene mwari mwiyumva yego kwegi ukirya nkuru si umuntu wari wese telefone n'umukuru w'igihugu naho yobona yuko nabivuze muno mwaka twarabonye mwarahaye umwanya ukwiye kabisa abaririmba murawubaha nkuko n'abakomezi bawuronse agiye kuraba umwanya abakomezi bakoze ko hari bamwe batakuje n'iminota 15 Esko mugiye gukosora gute kugira ngo Kigingi Sama Comedy ibi umwanya munini wa comedy gusumba umuziki antuka sinzo ntaco nzobura yego ico nkeneye nzokibabwiye tuzoreka kuja muri débat canke tureke kuja mu byago birebire ariko ico nkeneye nzokironka ariko amajeste naho nyine arakora bien sûr none hariya ntabiraga ibibaye badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa vyanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakuzanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Sange muduhamagare kuri 66 539 768 cyangwa mutwakure kuri uteranye 86 152 ubusa 4 61 48 31 sange naho usubire mutwakure kuri uteranye 86 131 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Hello boys and girls, ici c'est la conversation quoi qu'on dit à Andy d'Aquari. Juste gale que faut voir ça et que black machin di black. Bien no caméra, oui tout musaza ndakubwira ko byamaze kubera. Ndi kumwe n'umu humoriste, n'umu événementiel no mwaka. Ibitaro bimaze kuba amaze kuba ashobora gutwara kanimero ka mbere n'ata class miraba. N'umu papa afise un enfant et demi. Ntibirahinduka cyari 2. Mugeza Alfredo Benchayi Mr. Kigingi no mutumire uno munsi aho nacacana ubunyene turiko turavugana asigaje umwanya mutoya gusa ngwaje Portland abantu bari USA abari mu mavira atandukanye abantu b'Imana ngi gahunda tuje kubaha gahunda isaba yuko wibagira ivyo urimo za stress z'akazi za stress z'ibinabiriya utwengane na Kigingi utwenge mu Kirundi n'ibintu bikomeye kwa kuri ahandi mbega inyuma gutegura Kigingi Sama Comedy nibiye byamugoye nibiye yishimira ariko vyongeye urugendo rwa Portland ategurira iki abarundi abanyarwanda n'abandi bose bashobora gutahura no rurimi uwo munsi biza kwa bikomeye ndakuramutsa Mr. Kigingi ndakuramukije cyane urakoze Juste Gaël yego nko bivuze ufite umwanya mutoyi nibaza ko dukubita tubangura yego urumva jewe nagereza mbona mbanze gushimira abantu bose nkuko wabivuze tuvuye muri periode jewe ku bwanje toroshe kuko byasabye ko nitegura nari nabivuze mvuye mu Bwongereza ndababwira yuko cyatumye ntamara umwanya munini mu Bwongereza yari imiteguro y'igiteramo nako nitegurira byantwaye ingufu nyinshi urumva byansaba yuko ntegeza guca ngaruka iminsi 5 gusa mu Bwongereza nkacanza ariko ndashima Imana ko refuyi zaragaragaye abantu baravyitabye nubwo tutagize abantu bavuga ngo nta publicité nini tuko turagira ariko ndashima ukungene abantu bariko baradushigikira baraje ariko bwinshi barabonye ibintu byabaye sinonda kubisubiramo habaye ibintu bikomeye cyane ibintu vraiment bimwe dushima Imana kubona atampanuka zahabaye tugashima Imana kubona iduha ico gikundiro abo bantu bumva yuko buhaguruka mu bihe bitoroshe atagitoro ataki bakaza kudushigikira rero ni evenement vraiment jewe ku mwaka umwagenda irakura ija ku rundi rwego nkashima rero abantu bose badufashije nkashima abantu cyane rero saba n'imbabazi abantu basubiye inyuma ni benshi cyane hari abantu bashika bakavuga bati je sinoja muri irya ntambara sinoja kugwana kandi bari bifuza kuza urumva ni ibintu taba twateguye nico kibanza jewe mbona dufise Bujumbura mese ibi bindi bibanza jardin public n'ibikini bibanza usanga bigoye harimo ibiti hagati byinshi umaze kuronka abantu baba 8,000 9,000 batoronka ukungene babona kuri scene rero hajya nahantu hagutse hugaye hagororotse aho umuntu ashobora kubona ariko ukungene hagoye kwinjira ukungene abantu bari obuje gutonda ivyo sije nayo nabiteguye nje tubasaba imbabazi ariko la prochaine fois
nkahamagarira abantu kugura tike hakiri kare. Iyo abantu bagura tike kare izo ngorane ntizari kuba, abantu bari kuza kare bakinjira kare kubera umuntu aba yayiguze. Ndabibutsa yuko tike general zishyizeho kuwa gatandatu, igiteramo kiba kuwa kane. Ariko urabona abantu bagiye gutangura kwiyumvira kugura tike kuri uwo munsi nyene. Ni ibintu rero byo changement de mentalité bigomba kuza birahinduka, turabahamagarira abantu kugura amatike hakiri kare. Ariko rero nyamukuru nibutse yuko hari abandi nabo babura nabo bazigura izo tike, ni gushima Imana, shimira Imana vraiment abantu bose baje. En plus ndababwira nti sorry sana kuvyashitse, ariko nibaza yuko ngo nabivuze byiza bisumba bibi. Sinibaza ko bibi ari byo byinshi par rapport ya byiza twashoboye gukora. Rero nkaba ndabatumirira gusubira kwitegura umwaka uza, hazoba ari kuwa gatanu, le 15 août kuwa gatanu. Nibaza yuko bizoba ari tuzoba twakosoye byinshi bitandukanye. Ego nivyo. Hanyuma ku rugendo nago mfise mu kanya imbere kushikira urugendo urabi performance z'aba comedian zabaye muri iki gisama y'ino mwaka. Wazakiye gute? Mbega urabona ko ari mu iterambere mu bijanye no guperforminga mu bijanye na comedy? Iterambere rahari nuko tutabananije nkuko twari twavyifuje, naciye mfatirwa. Ariko ijya ntwenza nanje ndiko ndayivuga, hari abantu bagiye babona refuyi, hari abantu bari babonye abapeta ba aye muri ntwenza nanje ya mbere, babona ujya musi kuri mese akabona ko hariho impinduka, hariho iterambere. Iyo umuntu rero iyo umukinyi wa football aronse ikibuga kientraîna, biratuma kuri match akina neza. Iyo atakibuga aronka biratuma kuri match ataco atanga. Rero ni gukomeza ntwenza nanje, jewe sinovuga yuko ari bibi gose, ariko intambwira hari yoyo, intambwira hari. Hanyuma ama performance yamahinduka ku mwaka. Hari ubikora neza umwaka, undi mwaka ugasanga byamugoye. Twese kuri scene nuko na jewe arabavuze ati umwaka wadusondetse, waduhaye bike, ariko twagize ikibazo cy'umwanya, twagize ikibazo nari mfise pression nini ku masaha, hari aye ku masaha tuba twanditse mu ikete dusaba impusha. Ni ibintu rero byo kubahiriza. Rero performance z'abartiste ku ruhande rw'abayimuriste n'ukuri jewe uye byamugoye uwundi yaraza agasova. Nous sommes une famille, nta numwe jewe ngo novuga ngo ndiko ndajuja cyane ndiko ndaharura ngo kugitwi ni equipe, turi equipe. Jewe bwanje nihaye amanota, ndavuga yuko tuba twaronse 6.5 sur 10 kuri performance. Urumva si mabi cyane. Hanyuma ku artiste nabo baririmbye, nibaza yuko mwarabibonye ko byagenze. Yari spectacle nyene, baduhaye spectacle. Harabavuga ngo hari gutanga uyu canke uriya canke iki, ariko ivyo ntabyo tuba tuzi. Urumva ni spectacle. Rero ubifata muri spectacle ibi bani twa tuzi ko haza urubeya ruza guturiraga nuzeya, twa tuzi ki, ariko igikuru vraiment je muri rusangi ndashima byagenze neza. Hanyuma tubandanya dukora, ariko turacafise iyo tuko turacafise ibyo tugomba kwiga. Twese tuzobandanya tegura, mvuye muri Amerika nzotegura ntwenza nanje yindi, nakire nabandi bagomba kuza, bagomba kujamwo, turabe kumwe twofashanya nuko bimeze. Ukwezi kose imbere yuko ugira igiteramo wari mu bindi biteramo. Myaka 12 uri kurakina no comedy, ni ibintu byinshi umaze guhura navyo. Haro byinshi birabishika ukavuga ati ibi byarambaye ko nk'amakosa yaba ndi uwundi muntu, iyaba nayo mfite cyo nohindura no gihinduye mu myaka 12 uri muri carrière. Bon, umuntu wese arafise ibintu agira ati biriyo ndabigira yego, ariko je muri rusangi nta bintu novuga yuko vyoba noba nafashe inzira itari yo mu rugendo ndimwo. Yego, ariko hariho bimwe ni utuntu ariko dusanzwe, utuntu dutoyi, utuntu nyene dusanga tuba twashitse. Ariko jewe no kuri ndashima ku ruhande rw'iwanje. Yego, antuka ico maze gukora ni ico nkora ni ikintu mba mbona yuko coteza imbere abandi, coneza imbere gateza imbere abandi. Ico ntarakora naco nuko sinkunda guhata jewe. Hari abantu benshi bambwira gira ibi gingi warugeze kuri ibi wategeza kugira ibi, ariko jewe ndemera yuko ibintu byose ni etape par etape. Sishaka kwihutagiza ibintu byose, ushatse kuvyihutagiza, ushatse bica bigira ikibazo. Rero je ngenda step by step niko bavuga. Hanyuma kandi je nkakora ikintu kubera numva ikintu urumbamo. Ikintu kitarurumvye mba numva umengo ngiye gukora ikintu kubera abandi bakimbwiye, ngiye gukora ikintu kubera ngo ngaragare guke, ngiye kugira ibi kugira ngira ibi. Ego nkuru warakinye inkuru ya nyine icubera umukuru w'igihugu abakura ingene mware mwiyumva. Ego kwegi ukirya nkuru
ijya nkuru ni ikintu gikomeye cyane urumva ni ibintu byashitse ni ibintu bikomeye urumva ko ni ibintu byashitse hanyuma nyine kibarara bakura nyine yego cyarashitse haraciye n'igihe wanashaka ariko ntabyo nari bwigere mvuga hanyuma je bikungene ni si ibintu novuga ngo nari nateguye ni ibintu hajya nasanze umutwe cerveau ifise ibintu byinshi twe tutazi tutamenya urabona nari mvuye muri inkebuzo muri caravane mukuru w'igihugu nari mvuye umva muri uwo mwanya muri ujya mwanya twari tumaze iminsi turi mu bintu nyene byegereye mukuru w'igihugu rero shika kuri scene nkubita blague abapolisi mva kuba polisi cokoza mustaneri baziko bamaze iminsi muri caravane yarabagirishije isuku direct rero blague itiza kubera iki nari mko mvuganye n'ibintu bijanye nawe hanyuma ni ikintu gikomeye cyanshikiye urumva si umuntu wari wese telefone n'umukuru w'igihugu niteka rero natewe hanyuma twaganiriye rero ibintu byinshi aduhanura nyine nk'ugwaruka hanyuma rero n'abantu bari babizi ariko numva umengo nta kinyegezwa kirimo numva umengo naho yobona yuko nabivuze nta ngorane kuko nta binyegezwa nta bintu biri personnel twaganiriye kwari kuduhanura urwaruka kujya yego ati muhanda mukora neza ibintu mukora muhanda mukana yego rero iraza gusa uko kungene wiyumva kungene wifata numva ari ibintu no partage abantu kandi bagatwenga kuko sibisanzwe urabura kungene wifata kujya babibonye urabura kungene wifatega kuyindi point idasanzwe kai uri kuratubwira ariko mankeneye kumenya iyo umuririmbyi aririmba aratanga za ndirimbo nyene ariko mwebwe bisako muhama mwaza mu bishaje amasaha menshi muri kuri stage abari kintu gikomeye ugiye kubikora Portland imbere ko dushika Portland ndakene kumenya mu mwaka uza ndazi uteguriye vyinshi hari byo wari wifuje no mwaka ko biya muri King Sama Comedy bitashobotse yego nari nifuje gutumira abavandimwe mu Rwanda ariko kubera muzi ibihe turimo nubwo president yavuze ati birashoboka ikaze ariko ntivyoroshe urabizi ko bitoroshe nari nabifuje hari abitwa Barusine hari witwa Muhinde n'abantu tumaze gukorana nkavuga ni ndashaka ko public y'u Burundi imenya kujya badutumira natwe ifoko nabo baza sivyo kuko ni bihugu bivandimwe hanyuma ariko ntivyashoboye gukunda ariko twashoboye gukora n'abartiste bo ngaha kandi babikoze neza rero novuga ko ari ico kintu novuga kitankundiye muri ujya mwanya ariko je ndafise icizere yuko ibintu bizohinduka sinon le reste nifuza yuko ivyo nashoboye gukora nagiye ndabibona bijya navuze abantu bwinshi bw'abantu ntari niteze kungene tukora ticketing kungene abantu bazironka kungene abantu batonda ivyo byose urumva nivyo bintu nibaza ntarinze ariko ubuzima n'icigwa narabibonye tuzobikosora kai ubu hari umupeti ariko araza avuga ati ndizeye yuko muno mwaka nanje noboneka muri King Sama Comedy umupeti King Sama Comedy y'umwaka uza yifuza kwijamo yo kora iki muri no mwanya imbere ko dukapona aturondere turahamagarira abantu kuza muri Ntwenza nanje aze hama tugira ama repetition hanyuma hari abapeti benshi baza bambara ngo nyizere ngo ndaje kuri mesi unyizere nje kuri scene bishoboka scene sa ahantu wikuburiro abantu bose ingo turagira ibiteramo bito mu bubare sivyo aho tuba turi kumwe n'abantu 200-300 tugende dufashanye bidakunze yindi Ntwenza nanje tusubire turodresanye hanyuma ariko mba nifuza ko King Sama vraiment un événement aho abantu bose baza biteguye abantu bose baza bagira rero uwo mupeti ndamuhamagarira yuko yo turondera noneho ntari ndakundondera ndabivuga ndabishira ku ma platform ndabivushira ku ma radio bakaza tukagira ama repetition hama umuntu akaronka okaziyo ariko kugira yitegurire King Sama irimo abantu 6,000 kuko si ikintu coroshe natwe tubyitwa ngo turabimenyere ugeze imbere y'ijya public ya mese irateye ubwo bijya public nukuvuga ni hari ibintu biza hari gihe adrenaline ubwoba bigutwara handi ukibagira ivyo wategura urumva ni ibintu twe nta basufrere bahari umva ivyo byose rero ifoko bitegurwa umuntu akagira ama practice muri ivyo biteramo bito hanyuma kazoza rero karibu cyane muno mwaka twarabonye mwarahaye umwanya ukwiye kabisa abaririmba murawubaha nkuko n'abakomezi bawuronse agiye kuraba umwanya abakomezi bakoze ko hari bamwe batakuje iminota 15 ese tumugiye gukosora gute kugira ngo King Sama Comedy ibi umwanya munini wa comedy gusumba umuziki sinibaza yuko umuziki wabo watwaye umwanya usumba wa comedy oya ico oye sinibaza kuko
abarundi baba bamaze kuja mu biteramo vyabo baririmbye dutumira baba bazi sinumva ko rero no baha umwanya munini hanyuma umukomedie nta hantu ntamwe vyanditse ko ategeza kugira 15 minutes jewe hari umuntu mba nzi nkamubwira nti genda ugire 3 minutes genda ugire blague na yayindi uhereze kuri irya amusohoke ntaho vyanditse ko agomba kugira iminota 15 twebwe rero urumva abartiste bari benshi kandi bose narabahaye hari n'abarandiriye kandi n'ababwiye kubera iki ni adrenaline kungene mood wiyumvamo so rero jewe igiteramo ni cha comedy yego hanyuma nta muntu yotwenga kuva 17h gushika 22h cyo gituma shushamo umuziki ubu peut-être abantu bavuga yuko nashizemo benshi kubera nazanye abartiste babiri akazamo wa surprise umwe n'ucumengo barabaye benshi ariko si benshi cyane kuko bose bankorera iminota nababwiye yari 20 à 30 minutes 20-30 minutes urumva kandi hari abakomedi bagize 15 minutes urumva nibisanzwe Portland uyiteguriye gute mbere yuko mama yake mukanya guherekeza kandi cyo ndagukundira uherekezwa n'umuryango d'abord singiye Portland gusa ngiye muri America ngiye muri tournée ni King USA tour abanzohera mu gisagara ca Portland aho abantu miyariho bari ndabashimire cyane Buja Bell na Inox akaba ari rero igiteramo ca mbere kizobera Portland ariko mfata indege no munsi ngende nce mu Uganda nshike mu Bubirigi mfatiye mu Bubirigi injana New York mve New York ngende Portland igiteramo cyo kuwa gatandatu itariki 31 kizobera Portland ahantu bita Ora nzoca mva Portland mejeje indwi zokurikira ngende ahantu bita Phoenix mejeje mve Phoenix ngende Dallas nako ego DC Washington mvuye Washington ngenda Dallas hanyuma nibindi rero biriko birategurwa no kuvuga ndashobora no kumara y'ukwezi kurenga rero Simen Portland gusa niho urumva niho hari famille niho niho biteguye bwa mbere turavugana mu gatondo bavuze ngo bana ngo abantu vraiment bagufitiye igishika nani ndabafitiye igishika cinshi ndababwire yuko ni evenement vraiment jewe naragenda akora muri Canada byagenze neza abantu bose twahurira baje kudushikikira bavuye muri America bavuga ngo Kigi wewe ni waza Portland muzobona indi public eba iyo vibe niyo nkeneye nanje ndabazaniye yindi kabisa hanyuma rero nizera ko bizoba bimeze neza nkizera yuko urugendo rutaza kumvuna gose nzoshika ejo ariko ndazi neza yuko bazoba bantegereye tuzobana kandi zomerwa neza ntumirira abantu bose rero bari Texas abantu bose bari hehe hari za Arizona abantu bose bari muri Washington ndaje kabisa ndaje kubateramisha bababwiye ati abantu muri Maine barakunda Kigingi mu bimwereke rero kandi ivyo majambo Kigingi bazi babikwereke cyane kwini point bidasanzwe ino tourne tariki 31 abantu barayizi barayumvise ngaha mbega inyuma yaho tuzomenya yandi matariki gute canke naho ayo matariki tugiye kuyamenya d'abord urazi yuko dufise itariki hari itariki zibiri pour l'instant zizwi nubwo hariho n'izindi affiche zihava zisoko no munsi turazi itariki ya le 31 kuko nabivuze hakabaho itariki y'indwi kuvuga weekend izochikurikira nabivuze ko nzoba ndi Phoenix muri Arizona gato yenda birabe neza ihangane gato voilà Phoenix Arizona ni itariki indwi le 7 septembre le 14 septembre ntirashoka shobora kuba ndi Washington DC canke muri Dallas Dallas Texas rumva aho hose na mantuze ariko zimaze gusohoka nizibiri hanyuma n'izindi zose rero abantu hari abantu benshi bagomba gufata ingendo ngo baze muri Maine batazi ko nzoja mu mavire yabo nico gituma twaciye turashiraho iyi ya Phoenix nayo nyene na Texas ndabibabwiye Dallas nzoza abantu nibideplace abashaka kuraba shows zibiri zitatu ko je ndazi ko zirahinduka ivyo nkinye ngazanga bihindutse ego ariko nzogenda amavire atanu ni tourne baravyumva ego ni na Kigingi avuga icyongereza neza iyo ari wenyene ubu riteguye guhura n'abanyamerika muganira icyongereza antuka ntaco nzobura ego ico nkeneye nzokibabwiye tuzoreka kuja muri débat canke tureke kuja mu byago birebire ariko ico nkeneye nzokironka ariko aya majeste nayo nyine arakora bien sûr none hariya ntabiraga ibibayo ibaze voilà ariko je sindikiragi imana yarampaye sindikiragi ego kandi je dénigre pas ibiragi ego ariko nshaze kuvuga gusa ati je ndakizi d'ailleurs ndakizi nta bindi nzovuga igikenewe mu mwanya gikenewe cyo mukundira Kigingi
uzovuga igikenewe mu mwanya gikenewemo kandi uyo munsi ngero ushize kuri aeroport kizoba gikenewe cyane gose yego biriko biza kuyiri inform bidasanzwe kakantu kashika UK urize ko atazobashika ucitse main kwanza New York kakano agomba kubaza ati ego nje gukora concert ego oya sinibaza uyo munsi bamwe ego nyishe ego oya nibaza ko bizoba bimeze neza nikazoshika ego kigigi tukobaza basozera ariko vyongeye hari umuntu wo gitangura ashobora ko yaraguciye intege atarazi yuko ibintu byo gutunza bigagutungira umuryango ubu mpora mbona show ibaye nkabona umuryango wose ukurakora nkabona madame hari kasha ariko araraba ko ibintu bimeze neza wenda uri kurapanga mu mutwe yuko aba artiste baza gukora ibyo bajejwe nawe witegure neza maze tubwiye uru rugendo rw'imyaka 12 rurimwe amahwa menshi 14 Nainguye kwibiri muga 2012 2024 ni 14 12 grand frère 12 ans Kari barabwe kwishyura utatora ibiharu 2012 2024 2022 ninga ni 12 ans nabi ni 10 ans igumi ncanga ni 12 c'est vrai 12 amawa yari menshi kandi nazi n'ubu ntiyabuze amawa ariko nkeneye kumenya kigingi ubu iyo wiravye ukaraba ifoto yawe wewe n'umuryango wawe ukaraba n'akazi kawe iki kintu wishimiye bishimira yuko je urazi ndakubwirega nta muntu vraiment novuga ngo d'abord premier ngo abantu banzibiye n'abantu banzibiye n'abantu bose twoba twaragiraniye amakrocage jewe ndagerageza vraiment sivyo ndagerageza nkagerageza kubi urazi ndakubwire nk'ikintu kimwe utaruzi sinza kuvuga ico kimenyesha makuru ariko numva umengo sinzi gituma uno munsi numvise no bivuga kandi nta ngorane nimwe novuga ngo binteye kuko Imana irampezagira ndafise platform zanje hariho medium ngaha ayi Bujumbura ikurikirwa cyane jewe nashobora gucako sivyo iyo ndavyibutse bimbabaza kubera banumva uwo muntu umengo ariboshe aragwaye kuko je narakize ibyo twapfuye byari ibintu by'akazi ariko biramubabaza kandi nanje nababaye ariko sara amakosa yabaye hagati yacu fata ingingo yuko ibyo twakorana ngomba kubihagarika biramubabaza arahira ati ntuzofusuye guca ku mbuga zanje ariko ivyo bintu ndavyibutse nkavuga ni ndibuka ryari iyo ngingo yayifata haraba kumwe n'Imana impezagira nkavuga nti none la solution yafashe iyo ngingo kugira peut-être jewe mpagarara ibikorwa byanje bihagarare simenyekane singiriki ariko Imana yanciriye iyindi nzira nico gituma niyo muntu vraiment jewe nzi nibaza dufitaniye beef kuko umuntu wese ndagenda nkamubwira nibana byaraheze nakubwiye nabi nari nshavuye nawe wagize gutya nuko mbashaka yuko vraiment ahantu hose ndengana ariko uwo muntu nagize ibishoboka byose ndamwereka yuko je ni fair play ndamwereka yuko rero je nta muntu vraiment novuga ngo mfitaniye ngo yashatse kunyugara ngo yashatse kugira iki n'uyo ndabizi neza yuko nta muhara akimfitiye gusa n'ibya bintu byo usanga umuntu peut-être yafashe ingingo kawe ati ingingo yego umuntu akavuga ngo jewe ngo nzokwerekana ibintu byose by'abartiste bose ku isi yose b'abarundi byo bagiye gukora ngo ariko rero ubu yasigara ikibazo aho usanga ngiye gukora hanze je kuko sisigene kuma ndabivuga aho usanga ngiye gukora hanze bakambarara ngo bitegingo twaraye dukoze evenement nziza mbega ni kubera iki Juste Gaël na Karorero kuko Juste Gaël atabishize ku mbuga ziwe sivyo ariko kubera mvuga ni je narakize nta gikomere ngifise byaraheze nkamubwira ni mu mubaze nta kibazo akabwira ngo yango kigingi ntaca kuri platform zanje mais c'est bizarre umuntu ari muri business umuntu ariko arakora akajana ibintu personnel kandi ari ibintu vyaheze bigira imari imyaka 4 niwo muntu vraiment mvuga nti Imana imukize vraiment kiri bikomere byaraheze jewe ndi fair play imbabazi ndazimusavye si ari byo ashaka ndazimusavye vraiment kandi si ukuvuga yuko nshaka kuhaca oya gusa ndumva rogre kuri we kubera ndavuga ni uyu muntu araboshe aracabosha arafise quelque part ahantu wiyumvire wowe urafise ikintu kivuga ngo jewe Juste Gaël ntazonterana imbere hanyuma ariko nkaguma mbona Juste Gaël agenda voyage agira birababaza kubera iki quelque part mvuga nti none decision nafashe quel impact yagize kuri Juste Gaël nta nimwe nico kintu rero je des fois yo ndacibutsa ariko je nta wundi muntu vraiment nibaza twoba dufitaniye imihari canke yo baragerageje ngo kumbloka nkaba ndamushavuriye kugira nugira ico mvuze ubuye kuri ico kibazo cawe ngo ndamuvuge ngo we washatse oya je nta muntu ahari vraiment n'ugomba kubigira ndamusavye imbabazi ntazobigira ego vraiment andeke nibereho nanje nzomuha amahoro yibereho
basi nivyo mu bari twama tubona hari ama beef n'ibindi bintu ama malentendu menshi ariko nike kintu mukoresha mwebwe bakomeje hagati yanyu nitwumva ama beef hagati yanyu jewe winga mukoresha nta ma beef agomba kuhaba kuko mbega ama beef ava kuki ama beef ava kuki dushiramo inguvu mu bintu bidakenewe jewe ndaguhamagaye uri mu artiste nkakubaza ni nangahe kugira uzoze ukina muri Kigingi Sama ukanshira ama miliyoni ntagira ndakwishura ni nayo fise merci bonne chance tuzokorana hanyuma ikintu cica ni giki nuko umuntu atabikora professionnel usanga ari karidoga usanga uya mutipe namusavye collabo akaca agenda kumwandagaza uyansavye amahera ngo mbe kigira iki nibikenewe iyo ni valeur yihaye yimubahire hamubandanye sivyo niko bimeze ariko mugiye gutangura guterana amajambo ujya muntu yavuze ibi yavuze je rero ivyo rero navyo ndabashiramo ari umu artiste ansavye kuza kuri stage ndamubwira nti we ntiwakoze neza ndabikubwirira ngaho nyene wewe nawe conscience yawe irabikubwira ntiwakoze neza bisa dukorane nawe la prochaine fois tuzokorana sivyo kandi je barabibona ko tuzokorana nta bintu vy'ibinyegezwa barabibona ko tuzokorana barabibona ko ari bon hanyuma uwo dukoranye nkamukeza nkamubwira ni félicitations wabigize rero nibaze yuko nutwo jalousie kutaba professionnel ne umuntu akoze neza uramubwiza ukuri ati félicitations nawe bari mu artiste ukumva yagize igiteramo hariye ukamubwira ati bana nabonye byari bien courage vraiment ariko tugira ubuntu bw'ubuego ubuntu bwo kuvyimba ubuntu bw'jalousie utacumaze je rero kubganje ndabashiramo nawe ya petit vraiment twese sommes une famille turasengera hamwe nta numwe agenda muri kwa yiwe turasenga tukavuga ati Imana udufashe no muzi tugire guki twese dufatanye guki niyo duhejeje narababwira fa pasati twagize rero turasenga kubera rotrake ariko iyo byagenze neza ntitukunze kwibuka ariko umwaka byarakunze vraiment turasubira turaja hamwe mwijoro gose turavuga turashima Imana ukungene byagenze n'ikintu gikomeye cyane ni esprit rero kwerekana yuko turi hamwe twese nta numwe asumba uwundi nta numwe agiri hageze kubahemba bose nabahereje amahera amwe hageze umva rero ntihagire umwe agenda vyimba ati jewe nagusumbije ndagusumvye no twese twakoze bimwe wakoze 3 minutes namuhaye amahera cyo kumwe wakoze 10 minutes kubera iki on a préparé baragize ama répétition baragize USP ndashaka bayigumane nabo nyine mu biteramo bazotegura bagume bameze gutyo uravuze ko Kigingi Sama Comedy hejo no mwaka muzogenda gufasha n'umuryango wawe gufasha abatishoboye byarabaye indwi nategeza kubikora imbere ko ngena muri Amerika ariko nkuko nari nabivuze sinifuza yuko je igikorwa ndagikoze noja nushaka kwerekana ko urazi umuntu imbuga bambe Imana tubarira ati ntukabikore kugira wiyerekane gikore kubera kivuye ku mutima twarakoze rero ico kigo ni kigo kitanazwi nta n'imfashanyo nyinshi kironka ni kigo kiri ahanyene mu gisagara ca Bujumbura bafise abana 25 turagura imiceri turagura ibiharage turagura ibintu vyankenerwa bafise abana bakuze barafise amajumeaux turagura ama français en tout cas hanyuma rero turagira photo de famille yari ikwiye niba bikenewe yuko cha tuzana ivyo twaguze tuvyerekere kuri television twerekane nibaza kubganje je uko nemera ukwemera kwanje ni kunyemerera kugira ivyo bintu kuko uriko quelque part uriko uca kuri bajya kugira wewe izina rya uriduze wigira igikoko rero babonye ku ma platform barabonye ifoto turi kumwe nabo bana turi kumwe n'abarezi babo ariko bigarukire ngaho kandi twebwe ico twakuyemo twabonye témoignage zikomeye cyane biradukora ko no seulement pana kuvuga ngo gufata amahera ngo kugenda hajya nta kintu kimwe kibera ubusaba ya témoignage turarira dukorora mosozi sanga duronsundi umuryango mwiza cyane umuryango w'abana umuryango w'abavyeyi bazima rero nico gituma navuze ati Imana ishimwe kubona yaduhaye undi muryango mushasha Kigingi subira wibutsa abantu tubatumire gahunda idasanzwe ndatumiye abantu bose bari mu gisagara ca muri Maine muri Portland le 31 ndatumiye abantu bose bari Phoenix le 7 ndatumiye abantu bose bari Dallas abantu bose bari DC Washington bose jewe ndashika ejo ku munsi wa mbere nzoba nshitse mu gisagara ca New York mu gisagara ca Portland rako Maine muri Portland hanyuma tubana pendant un mois Kigingi muri Amerika turi kumwe inshallah Imana ibahezagire kandi bizogenda neza kai hari cyangwa tuvuga tutavuze nta gihindi atari uko igikenewe nuko nogenda kwitegura kuko ngo indege zisigaye zisiga abantu ngo bariko barataha ni benshi irana indege ya 2:00 ngo tugomba gushika saa 9 ni hatari 2:00 z'ijoro uza kubikira Bujumbura ego
Kai wakoze Merci sana beaucoup. inywera akajwi kanyuma kibujumbura hamuce wigira uyu ni kiginga agiye kuri facture bantu b'Imana ego aranyaruka Kigingi, Oui. wiyumva gute? Je numva meze neza cyane. Meze bien. Mhm. Ego, tugiye muri Etats-Unis igihugu c'isezerano. kiri mu bindi. Kiri mu bindi by'isezerano. Yego. Ni kiye kintu uhora wiyumva iyo uri kuraherekezwa na madame wawe. Ata wundi muntu muri kumwe Kigingi. Turaganira tuntu urabona wacahora agenda arambwira ngo cera inzoga ukomboraje narega arambwira inzoga ukombora ama namoya akabizu nuko atinya kamera turagira utubizu ngumwe Wow. kubera iki uti udahitamo guherekezwa n'abandi bantu ariko ugahitamo wenyene abari baguherekeza? jewe bon oya ya mbere nahora ngenda rigasije ndabihitamo Yego. ibintu birahinduka ubwa mbere nkigenda mu Birigi urabona twari kumwe n'abantu benshi barahure bashiste gahere turateka muhira wanza kuza muhira ariko rero Imana irahezagira ndasubirayo kabiri gatatu ngira ni kubera bimaze kuba rimwe kabiri gatatu nyene abantu baca baja mu rindi bica bibi bisanzwe kubahiriza inzego z'igihugu. Amahoro chef. Ego ni mpore. Kigingi nibihe bintu nka bitatu utibagira gutwara, utibagira gushira mu ishakoshi yawe? Apart impuzu, apart utundi tuntu, genre ibintu byibagira gose aho uyu ni wafashe. Ariko ahubwo bivugetse ibintu maze kwibagira. Ibintu maze kwibagira gutwara. Hamwe ushitseyo ugatangura kwiyumvira n'ubu nibagiye amarori yanje mafime. Ngira nikimenyetso ko Imana izo mudufaranga nkagura yandi mashasha. Wow. Azoza ari menshi kandi uzogura amarori menshi. Ariko uyu bonje nta bintu vraiment ndibagira byinshi. Byitwararika sport. Ibindi byose nuko bari impuzu, bari ibintu byo kwambara. Yego nta bindi. Ikintu cyane sivyo. Turavuga iyi. Yego. Iyo tamwe nawe participe. Tsagira kana ya chocho. Yakubajije ibintu bitatu tigera wibagira gutwara. Nigera nibagira. Yibagira umupira w'imbeho. Bon, hariho n'ikindi ntokugira ngaha. Baca bakibwiye. Ngira ababizi bakibwiye. Imipira y'imbeho yacu bomaze gutembera ibihugu byinshi ndibaza urabona climat twe dusanzwe dufise mu Burundi, urabona climat n'abandi bantu basanzwe bafise. Imipira y'iwacu iyo yitwaye imbeho hari ico igufasha bivanye n'imbeho baba bafise hariya canke unizera untwaye umupira usanzwe ariko ahandi narigeze kugenda barantwenga. Ati ivyo ni bizanye by'imbeho aho haguteguriye ibindi ko iyo ngana kimwe na kimwe kumarira kumarira muri ive. Ariko ubu ndibaza yuko climat iracari clément nkuko babivuga. Tuza dusanga hatarakubitwa n'ibari
ariko kubera ngiye kwamara igenda azi yuko nzobabuje gukoresha ibya hariya nyene kubera ma October imbeho bitanguye nibaza ko batanguye gukanya kuko nigiye naheruka muri Canada hari muri October hari akanya. Wow, tubwire ama insolite uhura nayo nk'ubu yuri mu ndege ona uri mu star kamera abantu benshi hari abantu baba bakeneye kukuvugisha hari abantu baba depisi na ya ama insolite uhura nayo yuri mu ndege cyane cyane dufatiye ku bantu baba kubona abantu niba abarundi rero kungire bameze n'ubu gukunza ariko ari mu rugendo menga ari muri insecurity wewe nk'akarora nk'abantu ari ryambere bagenda arakubona ariko kubera bavuga ati sindarengana transite bikimikasiyo hewe ntanakuvugisha bameze uko rero mugiye kwicara mu ndege ntizo ngo kigiye kubera abona ati byaheze sino hajya muri aeroport bameze uko ari nabo mu ndege batanavuga ariko urumva bamaze kugira mu mahanga nico kinkwenza cyangwa kinyoye kugiye atakuvugishije muri ngaha arakuvugisha mu mahanga akabona ko kamera plus umwe umenyereye gato cyangwa kubaza ngo iyo ngufatiye ngukigi ngo jinda gufana kugira umufashe n'ababwiye ariko urumva sino yambu sava abandi ugiye he nta bintu byinshi kubera tuba turi kumwe n'amanationalite yandi je niwo mwanya ahubwo ndonka je yo kwipowera mwiyumvira twabonye uri kuritegura hariyo ibitabo ubu ufite ibitabo ugenda urasoma ego ndafise igitabo ndiko ndasoma usigaye nsoma kandi nasanze sinzi igituma nari narabihevye ndafise igitabo ndiko ndasoma kiryoshe cyane cy'umupadiri nkunda cyane yitwa Nepomsene abantu bakirondere maze gusohora ibitabo byinshi byiza ego rimwe mu matransit kubera ngo tugiye kumara isaha Entebbe telefone urakoresha Entebbe ku batahazi ni mu Buganda urafatanye ugasoma igitabo biratuma uva muri bya bintu bya Instagram bw'umuduzi ni histoire continue ego ntibirigera bishika iyo uherekejwe n'umufasha wawe nta ikintu akunda kugaruka ko cyane nk'impanura akunda kuguhaca nk'amajambo ukunda kuyana sois prudent. Wow. Sois prudent. Ndazi cyo bisigura. Uhareti bana. Abu kushwari. Sois prudent abadamu ndabakunda cyane. Babuja yahuko. Iyo mbwiye sois prudent bambwiye ati ni wicunge. Ya ustare usireko. Wow. Ngira sois prudent. Wayimbwi. Gute chef wanje. Zehano. Oya reka. Bivuze iki gushira Imana imbere mu bintu byawe byose ukora? Yabiri inyuma ibi byose niba bibaho. Urumva Imana ndayubaha ndayiririmbira byose ndazi ko ari Imana kuko jewe nta kintu na kimwe cy'ingufu zanje ngaha kirimo. Impano n'Imana yayimpaye igikundiro kugira abantu bantumire sije nyene ntwenza muri kino gihugu ibi byose ni Imana n'umugambi w'Imana umva rero tukuma dushima Imana saba n'umuvyeyi Bikira Maria dusabire yego turashitse boss. Yes abari Etazini bakwitegeye kuyiki nk'akajambo kanyuma babwira nko kubatumira nikiye kintu bo kwitega gisasha kuri kigingi fire